Sashimwe cyane gose. Assalamu alaikum. Ya bwa mbere na mbere mbanje kubaramutsa nongera ndabashimira kubona mwitavye akamo twabateye. Cya kabiri no gusaba imbabazi ku mwanya warenze ko gatoye, ariko nkuko mubizi ivyuma ntibisezerana kandi intango yamigowe, muraza kutwihanganira uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, natwe twashyize ngaho kugira tuganire namwe, kugira tubashikirize ivyiyumviro byacu, imigambi yacu, nkuko biri kuva kera tugitangura uno mwuga. Mwamye hafi yacu, mwamye mudushigikira, mwarabanye natwe mu bihe byiza, mu bihe bibi, mwaraduhaye amahirwe yo gutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Nibaza ko mufise intererano niniya cyane mu iterambere ryacu. Iyi ntambwe ntoyi tumaze kugera ko, nibaza ko mwebwe mwifisemo uruhara runini cyane rwose. Rero cyambere numva nobabwira no kubashimira cyane, bimwe bivuye ku mutima, no kubashimira mbona mwitavye akamo kacu. Sinzi ko mugenzi wanje yonganira gatoya. Ndabaramukije mwese, ndanabashimira kuba mwaduteye iteka mukongera mukadufata ukuboko nk'uko muhora mubikora. Oje ndibaza ko byinshi yabivuze, nyamukuru twosotera icyatumye tuba turi ngaha, muga ndibaza ko byinshi yabivuze. Mugamwe nikomera amashyi byoba byiza kubera umengo murakanye cyane. Imwikomera amashyi urabona. Abantu bakenya bose nk'uwo mutima mufise, hari amamedia menshi ariko si yose yaje kuba mwaje usigura ko muri abanyarukundo. Nimwiyongera amandi mashyi. Ndacyane byinshi bariko barabivuga, barabakengurukiye. Nibaza ko mufise ibibazo byinshi mubaza, ariko imbere ko tuja mu bibazo, bano bantu baracyafise n'ibindi batubwira. Ndaboje ijambo rikora. Murakoze cyane. Tutarinze turaja hirya no hino, nibaza ko twotera tuduma ko ahanini ikintu cyadukoranije kuri uno munsi. Nk'uko mubibona ingaha ndi kumwe na mutoyi wanje Kirikuwa Kiri. Histoire yacu murayizi mu muziki, ingene twatanguye, aho twagiye turaca. Nibaza ko byose murabizi cyane. Rero sasa ingene bimeze, umuvukanye nahawe n'umuziki. Umuziki waraduhuje, ibintu dusanga tubyumva kumwe, dusanga ibintu tubibona cyo kimwe. Niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe. Rero kuri uno mugoroba
twari twifuje kubashyikiriza ikintu kiduhuje jewe na mutoyi wanje kiri ku akili, ikintu twubakiye ko jewe nawe, kubera nk'uko nabibabwiye twahisemo kuba ikintu kimwe. Kuravye na histoire zacu muri kariyeri zirasa, twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha. Rimwe na rimwe hari igihe vyagiye vyanka, ahandi bigakunda. Twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu, ibyo tubayemo ni ibintu bimwe, kandi tubona ko dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira twese dushobore gushyira imbere, dushobore guteza imbere igihugu, dushobore guteza imbere imiryango yacu. Kubera duse abantu benshi bari inyuma yacu batwiteze, duse batoyi bacu n'Uburundi muri rusange baratwiteze ko ibintu byinshi. Rero twe twaravye tuvuga ati biciye mu mpano yacu, biciye ku rukundo abantu badukunda, abamenyeshamakuru badukunda, twahisemo gucrea ikintu kiduhuza twese muri rusange, ikintu gifise insiguro nini mu banyagihugu, yaba umunyagihugu mutoya cyane uwo ari we wese. Twahisemo kugira ikintu umuntu wese azobona akavuga ati jewe ndi proud n'iki kintu, ndi proud n'iri zina, ndi proud no kuba navuye iwacu nkaza kurondera ubuzima ino. Uko biri kose sintegerezwa kwibagira iyo navuye, jewe ndi wa hariya. Rero ntegerezwa kuvyishimira, nkabikundisha n'abandi bakabona ati uyu muntu arishimiye iyo yavuye, uyu muntu arishimiye icyari. Ni muri iyo mpamvu rero twebwe kuri uno mugoroba twahisemo gushyira ku mugaragaro, mu mbabare gato si ku mugoroba nyine, kuri uno mutaga twahisemo gushyira ku mugaragaro ni brand yacu, brand ya Kiriku Akili hamwe na Double J. Ni brand duhuje, ni brand twiyumviriye bivanye n'ubuzima twe ducamo, bivanye n'ubuzima bw'abanyagihugu presque nka bose mu Burundi bacamo. Rero niyo mpamvu twahisemo kulansa iyo brand kuri uno mugoroba, kuri uno munsi twashatse kuyibashyikiriza. Mwebwe muyibone, muyishyikirize n'abandi. Turifuza mu myaka iri imbere kuyikorera kw'imigambi myinshi itandukanye. Ama-t-shirt azosohoka, zizabashyira ku miduga, ku biki, ibintu by'ubwoko bwose dushaka kubikora biciye muri iyo brand iduhuza jewe na Akili. Ni ukuvuga ko umuntu wese akunda Double J, umuntu wese akunda Kiriku Akili arahawe ikaze gushyigikira kino kintu, kuko ni ikintu twakoze ku bwanyu, si ku bwacu gusa. Rero ntarinze ndaja kure, nashaka dushobore kubashyikiriza icyo kintu. Sinzi ko mwene wacu amashyi menshi. Wow. Nk'uko biri brand yacu yitwa Big Man Boy, nk'uko mubibona twese ngaha sisi wote ni watoto wa Big Man. Rero sasa ingene bimeze, twebwe twashatse kugira ikintu. Urabona nk'Ibujumbura hari abantu benshi baje kurondera ubuzima ino, ariko ugahura n'umuntu ukamenga ariko aragukingiza cyane akorera umenga wowe iyo uva ntihanyaye, cyane iyo uva umva agatuma utishimira iyo uva. Kubera je ndibuka kera tukimanuka Ibujumbura, uhuye n'umuntu yavuga ati ndabona mupeti wa Birimani, umva niko kenshi batwita. Kandi kera twebwe twabifata nabi, twavuga ati
arandutse ngo ni uwa Birimani, ariko twasanze ari ikintu twe dukwiye kwishimira. Twebwe turaba hariya, twavukiye hariya, n'abantu benshi ngaha muri Sindazi muraba hariya, nimba wavukiye ngaha sogokuru wawe avuka hariya, umva urashobora kwambara iyo t-shirt nawe nyine ukaba proud ukavuga ati mini Birimani boy. Nuko musanzwe sinzi ko Kiriku akiri aza kunyunganira amatuje mu bibazo navyo. Murakoze cyane. na cyane tubashimire amashyi menshi kuri aba Birimani boy. Ukaba wibwira ari bwatembe iwacu yiteti ama Birimani boy cya Birimani guy. Ni umwanya mwiza rero kuba akanya banya kuba abanditsi bamenyesha amakuru ukora Birimani boy. Turatangura rero n'ibibazo, reka dore kwa muri promota dusubire kuri uyu mugabo n'uyu amace turi abandi ibibazo bitatu bya mbere bireze cyo turi abandi bakurikira. Murakoze. Ego murakoze cyane. Iminsi yose naba nifuza kuba wakora kandi iyo gahunda ndayifise kandi ni byiza cyane kuba wa mbere iminsi yose. Ego icyamenya mbere kwanza ndagomba kwanza gukeza bano basore zino nyenyeri zimurikira umuziki mu Burundi. Nifuje kwanza ko twobaha amashyi menshi kubera ko ni ikintu gikomeye cyane natweretse kandi nabisema ko ego hama ikibazo cyane cya mbere nagomba kubaza Double J na Kiriku, mbega kubera iki mwahisemo kwita Birimani boy? Ko bari kubera umwe dusanzwe tuzi umwe afite amateka y'Igitega ubundi akagira amateka Ingozi. Ikibazo cyane cya mbere ni iki. Cya kabiri, benshi barifuje kumva byinshi hagati ya Double J na Kiriku bivanye n'ibyagiye biravugwa kuva muri Bantu Boy n'ibindi. Uyu munsi muri imbere y'abamenyesha amakuru kandi abamenyesha amakuru bakeneye kumva byinshi bivuye kuri mwebwe ndetse icyo mushobora gushikiriza nk'uko benshi ariko bari babyibaza. Ni iki kintu mwotubwira mukabwira imbere y'amamedia menshi atandukanye n'aho mwari muri kumwe igihe Kiriku amanuka ya Bujumbura? Mbega Kiriku na Double J baba bavuye muri Bantu Boy kuri iyo mpamvu? Ikibazo kigira gatatu, ibikorwa bihagaze gute? Kiriku kumanuka mu Bujumbura kubura uburyo ndetse amanuka na Double J ibijyanye n'umuziki wiwe byavuye bigenda gute? Yavuye ari umuntu ashobora kujya muri studio, yavuye ari umuntu ashobora gukora ama video cyane aracakeneye gufasha n'ubwo ashobora gufashwa. Ikibazo cyane cya kane, Birimani boy ni label ni brand, ushobora kudusigurira neza kugira benshi bashobora kubitahura neza. Cya Landry hariho n'ibindi bibazo kugira abagije bisa na Landry ndaza kugerageza kubyishyurira hamwe. Kubera iki Birimani? Double J yabisiguye kubera ko turi aba Birimani twifuje yuko buri muntu wese ava ruguru aje guhiga ubuzima ino atoshimizwa n'iryo zina, atokumva yuko rigayitse, abe proud naryo, yumve yuko kwitwa umuntu wa Birimani ataco bitwaye. Niko nocyishura ico. Yabajije iyi brand twayikoze izofasha iki kugwaruka? Twebwe intumbero nyamukuru ni kwigisha no gwaruka gukeya ibintu byabo, gukeya akazi kabo, rukiga kudakorera abantu, rukiga kugira ikintu kizokwamaho nubwo boba rutakiriho. Tubimenyereye hanze, umuzungu niwe ashobora gutegura akazoza k'umwana ataninda yigira atera. Ngaha mu Burundi mugabo cyangwa muri Afurika tubayeho muri nta myaka ijana n'iki Imana yompamagara, mugabo nta na hamwe biba byanditse, nta na hamwe wo kwaza ati ibyo bisomyeye naho wo bisoma. Twagize brand, turafise imiryango yacu, turakunda igihugu cyacu. Uyu munsi turiho, ejo tuzoba tutakiriho, hari abazobaho tutakiriho, kandi ntibisigura ko tuvuyeho imiryango yacu izoba ivuyeho, izogumaho. Turetse n'imiryango yacu, igihugu kizogumaho. Iyi brand izogumaho, izosigara ifasha batonya ba Kiriku, ifasha umuryango wa Double J,
ifashe n'igihugu muri rusange. Nibo nocishura murakoze. hariho igerageje kwishurira hamwe, hariho ababajije ati eske ni label canke bimeze gute, ariko novuga ko muri uno mwanya ntitwohendana ngo ni label, ariko biri mu migambi. Izina rirahari, Imana nirahezagira tuzogira kuri Bigman Boy Record, tuzogira kuri Bigman Boy Entertainment, ariko muri uno mwanya igikuru nuko tubanza kuransa iyo brand, hama ibikorwa bitandukanye mu mashami atandukanye tuzogenda turabishikako buke buke. Nk'uko twabahamagaye uno munsi, hagize ikindi kintu twongeramo muri uno mugambi wacu tuzobibamenyesha. Nk'uko bivuze ntabwo ari label, kuko tunababwije ukuri ntabwo ubushobozi dufise bwo kugira label, mugabo twahisemo kugira ikintu kanaka kiduhuza twese, hama kiduhuza twese. Nibaza ko umuco wa mbere w'ibibazo twashoboye kubikwakwanya, turiko turagenda cyo muri rwego twogenda uku kugira bigende neza. Nizere ko umwe wese afise ibibazo bibiri kugira ngo tunyaragase tugende uku kugira ntiturenganye, hama umuco wundi n'ibibazo bitatu, hama abantu batatu amafuka bace bishura amakosa. Ndashobora kwibutsa yuko tuguma mu murongo wa conference de presse. Alvin Gucci. So, Alvin Gucci muri Niko TV, respect kuri Dapper J, respect kuri Kiriku, ikintu mukozi kuvuga ko ari ikintu c'amateka cyane, ariko ikibazo mfise ni kimwe. Turazaho naje muva muri Bound to Boy. Ubu mutweretse brands yanyu yitwa Bigman Boy. Eske ajya matiko mwari mufise ya Bound to Boy. Cyane ibintu byose mwari mufise bya Bound to Boy. Ni ukuvuga yuko atabyo muzosubira kwambara bivanye n'uko muzanye brands y'iwanyu ariyo Bigman Boy. Mboje nagushiriyemo ndibaza yuko ariko mbabarire urafise abavyeyi, urafise mama na papa, bise nawe ukaba utabafise umbabarire warigeze kubagira. Sinzi ko ufise umudamu mubana, nyimba nawe mwoba mubana vyarashise ukava muhira, bisigura yuko mama wawe atakiri mama wawe, bisigura yuko papa wawe atakiri papa wawe. Nikunguruza ubuzima, kubera ko twabivuze dushaka gucrea ikintu biraryoshe. Big Fizzo yarafashije Kiriko, kubera iki Kiriko nawe atogira ingufu nawe afasha abandi kugira igikorwa Big Fizzo yakoze kibandanye gishike no ku bandi, kandi nta kibuza trigo ya Bound to Boy tutayambara n'ubu turacyazifise. Ngerageje kumwunganira kuri icyo kibazo, je nibaza ko n'amabrand yo hanze turayambara kandi tutaba tuzi na ba nyenezo, tutaba atari ku nyungu z'igihugu. None twobuzwa n'iki kwambara ikintu cyo ngaho iwacu? Turambara ibindi byinshi byo hanze. Rero ko abarundi twiga ingeso yo kwishimira ibintu by'iwacu tukabishyigikira. Murakoze cyane. Murakoze Christophe na Mubirujari, nadusinogenda n'abajije akubaza hamwe. Sinogenda n'abajije akabazo gasi ibibazo n'ibibazo. Twabonye Bigman Boy, Bega, tuzi ko hari n'abakobwa bavuye ruguru. Izo t-shirt tuzidukorera natwe canke tuzokwambara Bigman Boy nawe? None umugabo wawe wa ruguru nawe wa ruguru. Ndacyataka ko turiko tugenda ku murongo. Ikibazo kimwe nibaza ko twogerageza kuba mu ntumbero y'iyi conference de presse. Ndacyataka ko buri wese tuza kumusanga ahari kugira ngo agire icyo batije, tubaze ibibazo byumvikana biri ku murongo. Yes, reka mbere kubahera
ni Manoti Promoter Promoter da ceremony mungujeno bagure ko muri Manoti TV murakweze n'ama t-shirt abandi bakeneye ama t-shirt kuyambara boca bayakura hehe tubashimire cyane tunabakeza kuba mwagize Birimani Boy ni mubaho ama t-shirt nk'umuntu wizaza bari kwa muri Oscar Fashion ama Birimani Boy ntigiranye ni ya buri wese abitaho ni Double J na Kiriko bayikoreye mugani ya buri wese yashyize ngaha ni gwiwe buri munyagihugu wese ni gwiwe buri wese atahura uko turiko turayibasigurira ni gwiwe Okay, murakoze kuboneza umwanya. Jeni Arsene Ngabire, imbere magazine. Ikibazo mfise ca mbere nicyerekeye imbere y'iyo brand yawe. Mwavuze yuko iyo brand mwahita gukora mwese mwavuye Birimani, sigura yuko mwifuza yuko umujene wese ava hariya atosubira kumva yuko ari igitutu nk'uko Double J avuze. Isigura yuko ku ruhande muzi yuko abafana banyu ba mbere bazoba bajya nabo bavuye mu rugo. Turamenyereye kenshi iyo baje mu brand nk'ayo sukuye abartiste azimvye cyane. Wari bagira yuko abafana banyu abava hariya Birimani nabo bariko barashakisha ubuzima nk'uko mwabivuze. Mbese ntituzosanga nk'ibiro 60 cyangwa 80 kandi ugasanga abafana banyu nta n'umupira w'70 kwigurira. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri cyerekeye uburambe bw'iyo proje yawe. Iyo haje brand nk'iyo kenshi tegetswe ko ifise matiere zimwe uburyo cyangwa umupira ngaha n'undi akawugurira hariya cyangwa akagurira hariya nyene usanga ariya matiere nabona kuri wa wundi wundi. Mbese mwe mwarabiteguye ku buryo mufise media na entreprise mukorana producer izo mpuzu kugira abazogigura bazo bafise matiere zimwe nagiro zo kuvuga ngo jena muze kalite ya mbi undi nawe biza kure yindi asibo. Murakoze cyane Arsene. Ngerageje kubishura iyi brand yacu nk'uko mubibona turacyari mu ntango ariko nk'uko Kiriko yabivuze next week imipira izoba yatanguye gusohoka muri Oscar Fashion izoba ihari ndibaza mu ntango z'indwi tuzoposta tubamenyeshe uko ibiciro bimeze bivanye n'imipira ari y'abakuze cyangwa ari y'abana tuzoposta tubereke ariko two turabitegura indwi tugiye gutangura imipira irasohoka ndibaza n'ibyo. Murakoze cyane nitwa Edison Ndayakoze anyibutse gato ikibazo cya kabiri. Mubwiye yuko ibere na gahunda ivuga uburyo kurikirana icya kabiri cyane uburambe bwa proje yawe. Kuvuga ejo ntituzaba dusanga jewe niyo tubagaranye twambaye imipira imwe ya Birimani Boy mugabo tugasanga matiere zimwe kandi twatumiza amahera bisigura ariko mbaza ati hari entreprise produce muzi mukora entreprise irahari abo dukorana barahari bakora iyo mipira je nibaza ko na logo yacu iramaze kwandikwa irazwi n'amategeko nibaza ko matiere izoguma ari imwe uzobona afise itandukanye n'iwacu azoba ari umusuma wo kuzoca duhamagara ati barabiyivye nuko. Murakoze cyane ni Edison Ndayakoze kuva kuri Radio Culture. Reka nkangure na cyane cyane ndabafeze ku ntambwe mushyitseho nka Double J na Kiriko kuko nk'uko mwabivuze mwavanye kure muhuzwa n'umuziki muhurira mu gisagara cya Bujumbura muvuye ku Gatumba mu ntara zitandukanye noneho kino mugiye mu kintu kimwe Birimani Boy. Mwahagaze ku bijyanye n'ama t-shirt ariko byereka ngarukira cyane cyane ku bijyanye n'umuziki nibaza ko ahanini abakunzi b'umuziki w'u Burundi aribo babategeye kuko abartiste batandukanye bamaze iminsi n'ibyo bariko barasohora amatiko hirya n'ino ariko siko tubona bitera imbere cyane gusumba kuririmba. Mwebwe nka Double J na Kiriko umugiye gukoresha ingufu zihe kugira ngo zimwe twari tubamenyereye ko zize zitandukanye n'izo mugiye gukorana muri babiri?
kino gihe mukiva kuri Bank Boy hari n'abavuze ko bashobora gutatana nk'uko byari byatanguye kiriko tukamubona ku gatumba Double J agasigara hano mu nyuma ugakoresha ingufu zose ndetse ufatikanije n'abandi ukajya ukomuzana none ikivutse ngo nuko umugeye ibintu bidasanzwe nka Double J na Kiriko ku bijyanye n'indirimbo mugiye kubifashwamo n'abandi imwebwe nyene mugiye kwishoka cyane hari izindi nguvu ziri inyuma y'ino brand kuko mwavuze yuko ino brand ari ya bose nicyo mugabo hari abazi imbere gusumba abandi murakoze cyane murakoze cyane Giso gerageje kukwishura twebwe mu bisanzwe nk'uko mubibona iki ni ikintu cy'iwacu rumva umuntu wese yumva ko yoshigikira kino gikorwa imiryango iba yuguruye kubera twe dushigikirwa n'abantu benshi wowe urashobora kumfasha muri iki nanjye nkagerageza nkifasha muri ibi uyundi akamfasha ikindi niko tumeze muri kino gihe mu bisanzwe nta bantu bari inyuma yacu ariko turafise abantu dukorana batahura imigambi yacu badushigikira tugakora muri bike dufise tugashobora natwe kubandanya dukora uno mwuga wacu hama kucerekeye indirimbo zirahari indirimbo zirakorwa turashima Imana uburyo buke bwo gukora indirimbo turaburonka ndibaza uko iminsi izogenda Imana izohezagira natwe turizeye Imana gikuru no gushyira Imana imbere kuko byose ni imigambi y'Imana kandi byose bikora Imana nibaza ko atakintu twebwe twokwishoboza twebwe ubwacu atari kubw'Imana na mwebwe abantu mudushyigikiye nibaza ko ni mwebwe abantu ba mbere muri nyuma yacu kandi turabibashimiye cyane kandi bivanye n'ingene mwatwakiriye ngaha ingene mwatwitabye turabona ko imbere ari heza mubandanyije mudushyigikira gutyo cyane ko dusigaye tubaretse ibibazo ngaho tudakora mu cyo basabye mu kubura bwe yes